Aline. Aline. Ano? Ikintu ndakwamagariye ko sikindi maze iminsi ndaba umuhungu wacu kuko yaranyoheye cyane ukuvuga ubu udukorwa twose barakora ngaho munsi nabonye arakerebutse cyane arakerebutse bivanye n'ibikorwa ariko arakora nanjye bihimbanye umutima nagomba mugabire muri zanjye usanzwe mfise ngaho murabyumva neza ni ukuvuga ko ndabye mu gihe se wiwe yari umugenzi n'ukuntu nawe nyine yanyegeza cyane mu kazi sinoreka nanjye kumukorera ibyiza je ndibaza yuko nanjye ndamukoreye icyiza kuko mu gihe se atagihari reka ndagikorera umuhungu wiwe ko nanjye ndazi hari igihe namwe ishobora kurengana namwe kubera ibyiza nanjye nzoba narakoze mugihari namwe bakabakorera ibyiza kuko mpora numva umugani avuga ngo ukore icyiza ariko bisanira rero iyo umuntu akoze icyiza no ku Mana kirangira sawa nicyo nagomba kukubwira n'umusaza wawe acumve ko iryo nzira iri hajya urabona ko atambona ntimugabiye nta bikorwa birebire turiko turayikorera hamwe ndibaza yuko mu minsi iri imbere twamaca ndayimugabira reka turindire bajya panga ari twahisemo haca amasabero muco tuyimishikiriza nyuma rero nimundabira nk'ari nimumugabibaze bana banje mukore n'ingoga turaba ko twohamara uyu munsi turonke kandi we ni kumeza hano ubona ko ubuzima bwacu bwahira ahise kirayaya mwese reka gusubira namwe wemera mushi mwarakoresheje aho tayikoreye ntituri kumwe ahubwo nta n'umutima ahubwo mwari mukanya bazaranye mu murimo kandi mukore neza ntibatwima amahere nyine kiriko kirakora yembo canje kiri imbere nuko wareze mwari mwamenyere nuko wareze muziba namwebwe reka kunkora mu nkono nuko wareze mwabagesera ngo nyuma mugira muyamfashe ibi byose twabitewe na wari uduhogora yo kumukoraho wakoze wamwe none wowe uri gukora nabi munani ariko ushaka dutahe n'ukuri batwima amahera hetse magura n'imizigo hambera nakura ujyana bumvirira ijigera ngo enda regera hariya ariko ntubona ko udukora bande munyumvirize reka gusubira namwe reka ko uko nyene siko wamuri wewe warezwe neza ndakubona mwavuze ngo je nta mufashe nabi twarajyanye igihembo canje kiri imbere birapfusha none buhiri wagira ni wakira uzofukira ntacyo bingize ko nariwe n'amanje nyaku yose twayitewe na rafiki awu imwe mwayitera iranatera n'imikoshi nawe basi ndagusubire ibyo bintu byo kugenda gukora twagiye guca itaja
ukashotwara imipanga kugira ngo uzuritemesha witemesha utavahura ubu nuko uzurazana isuka nawe reka kugira umurimo w'abandi bisaba tuture baragwa amaheri byose biri mu muntu none ututura ibyo birakuraba wewe niwazana isuka tugakora duhejeje gukora aha mugatora uwo mupanga abo bakobwa bandi bashobora gukora akantu nkako nogwana muragwana mbeza ndakubarire wa mukobwa udashaka yuko genda kwishiramwe ntusubireje kuvuga amajambo kandi urabyumva ntusubire ndakumama ariko ari gukubita mu isemo ubwo nta n'umutima ufise narabimenyereye nande rufise wewe narabimenyereye aishapo kisa nori gutako none nakubwiye mero ushobora kurebye cyane ahubwo niwe wamukoreye kutamukoreye ko turakiye warabura kutaruha kandi kari kuranakora ngicyo cicirayo ubwo nta n'umutima ufise bisasha nanje nicare ndamusumva ingu yabundana nawe wicara abafise amahera aho hageze no kurya muca mwicara muri aba hanze nimurabe kwisana ije ndiko ndakora remera umuntu yarusha naguma akora kuri zo none je mbere habo nditaye murasanga no muhira nanje uransohora ntimwamenyere munsohora na musaza wanje je nabyo namenyere nditaye nanje ndaki nta bwoko musangiye mukobwa uzotora na pasi ahubwo uramusanga iyo yagiye aho umutima ufise nta bwenge reka bafise abo baja mu bantu ngo barafise ubwenge kamana genda rusha ubu buzima ahubwo turagowe akamara bagenda pfuye tugende utahe ujya habaraduhe bazoduhembera hadukoze bana kumukinisha ibipa ko kaka kiranyoye sinatari kinina yochiku sawa mwana wanje naratenze Rafiki bari muduki cyane ko ndandikira umuceri kweri yego akwandikira umuceri kandi nawe bikora ibikorwa reka bizaba bikora cyane ko biri mu gihe ko biri kweri aho turi bose ni gukora kwere sana kweri genda bona rakunda ibikorwa cyane yego hama narinda gutumya ko ipanye n'ibikorwa unkorera hano no mu gihe tumaranye hano uko nakoziga siko nagusanze nabonye ari umwana mwiza hamumbabarire cyane urazi ko nakwimbirira ko cyane akambuga ati mbere urya muhungu asa kurya mukubu ndabona ko uri umwana mwiza cyane yego gusa je ntacyo byantwara ahubwo ndanabashimira cyane kubisi maze mumfata nk'umwana wanyu kuri kandi ndategereje cyane sawa natwe baratubereye umwana mwiza ni ukuvuga ko ndagutumye ko n'abana banje ngomba ndagukorera icyiza niyumviriye n'abana banje bavuga yuko ku baca imigani bavuga ati ukora inabi ikaguherekeza iyo ukoze neza nayo ni ukuvuga ko mu gihe papa wawe atakiriho ariwe nari guha agashimwe nawe twabivuganye ko n'abana banjye ko ndagahaweho kuko maze igihe ndakwiga ko ni ukuvuga ko nabonye ko atamutima mubi ufise ni ukuvuga ntarangiriye ngomba ndagushikiriza inzu ufise nahisemo kukugabira inzu kubera ibyiza kumunkorera ni byiza kuba yankorera Rafiki naruhutse nta kibazo yuko ati byiza nuko nyine bigenda jewe mwana urakoze Imana iguherekagire cyane nawe mwarakutse ubu uri umuhungu wanjye niwicara
utuze aha ni iwanyu kandi yongeye kukwereka ni iwanyu. zima iguhezagire cyane ku mutima ufise umutima w'urukundo wizeko sinubwo ko nagushimira ariko Imana mu ijuru ariyo ibona ibikorwa byawe. Sawa nta kibazo ari Mana gukora icyiza iyo ukoze icyiza biratuma n'abandi bantu babimenya kandi n'Imana ikorezagira abantu bose babirorera. Sandi baza gatangorane mu mwanya tukaba twitegura cyenda kukwereka iyo nzu ndibaza ntangorane sibyo nta kibazo tusubira cyo gukora utwo tuntu warakora niba utaraduhetse amace sigara n'abana batatu. Oya nawe raba utora amasuku ya Dani. Umwe wese yinjiza gwiye. Nawe nyambaye baza ko wibyaye reka nje nawe. Ndakumaho. Nasoni. Ubu rero nasubiriye Rafiki yagiye. Reka ntiwavuze ko muvuka. Muravuka. Aho inzara aho ugiye kubamarira muzojyana. Nayeje tuzosubirayo mukobwa. Nabimenyere ubuzima bwarahindutse. Kamuraba muje mu nzu murabe twatuje umushushe hama mu mutage. Ama ku mugoroba tugende kuraba urya twakoreye ko yoduha amahera turonke ico tu. Ntabwo ndi kunyarutsa umwanya ufujaye baturewe kandi ibintu byo mukoza murazana ibintu byaheze n'ubuzima je simba cyaka kugira mu matwe urabona tubaye uwo ubwo bona ari karaturya umutima abona n'inzara itwishe. Nimushitse mwicara nanje sindi ko ndakora. Negakore nyene n'ibindi uracabikora. None akosa akazi k'abakobwa. Ahubwo nirabira utuzi nicishe ku maguru. Niguwa ntarushi none yari yaje. Sawa namwe tubana mwese murabaka. Nituvuye gukora ntibazananye naho va. Bazananye imbere ntibababosi baje.
kandi manzi nje kuko sawa sawa. Tugende kwicara. Vamos naho hasigaye. Kwicara hamwe. Masih nara aku gimana? Ari. Nari maze iminsi ntaza kuraba kuza kubaramutsa nuko ndanezerewe cyane kuba nongeye kubabona mu gihombo. Ashobora wapatanye nawe n'ukuri twavuga. Cha oya oke yabana n'umwanya na umwanya muto cyane bivanye nyuma yaje nakego amakuru akazi nkora gusoma ndona mwana ama mu by'ukuri ndanezerewe cyane amuri make icyatumye ngera ngaha nari nje ku mpamvu y'iwanyu. Ari mu minsi twabanye mu minsi mwandeze waranezeye cyane bivaye ku muntu wamfashe nkiyumvira ahantu wavuye ahantu habi cyane. Ariko papa yankoreye rwose aranyereka ubuzima ariko muri jewe hari ikintu umutima ntabwo nari mfise mu gico kintu niyumvira nkaba ndakibona. Ari mu by'ukuri nabonye neza ko atawundi mushobora kwiyumvira ubuzima bw'abataribona kuko igikorwa mwankoreye byatumye ndagukunda kandi anakunezereza cyane. Ari magambo make nacyo yifuza ko tubana kandi kumva ku mutima ntiwatekana kuko muri jewe ndafise urukundo yumva mu rukundo cyawe kandi nifuza neza ko umutima ntiwumura kubera wowe kuko mu minsi twabanye nasanze ata mutima mwifise bityo bituma nongera ko n'umutima kandi tukabana. Sawa nta ngorane ariko sinzi papa niyabyumva nzobyakiriye. Ya papa wangu anataka chakula tu. Nenda kufanya wakati Yoreka kuvuga. gusa nasaga mubyeyi gusa brandi agakomba nta kirambonye ko nta mutima muyambonye ko nibazenza ko atangwane nyine ameze neza ari ubuse umwana yaretse akunda byizeye cyane ubyizeye cyane kuko niza ko umubyeyi wa Tanzania n'amati ahubwo reka ndabashimire cyane uko biri ama reka nanje zero kukaza kandi bisigaye neza ko imana icyo bifasha mu bukemura siko samaka
urazi ibintu mbonye rafiki yambaye gute mubonye yo sinumva nuko nobivuga naryohewe mwavuganye mbona mbonye rafiki nukuri yo nahonze nange nunusi ubwo niyareka arandondera akurondera kugira ntewe ego kwe akurondera ivyo wamugize waravyibagiye urageze kumwirondera ndakubariye ndakubwira none ubwo ntiyareka arambiga kugira nyihore akubwira iki urya mutima ufise siwo rafika afise wamubonye he basinje ndagiye umurondera ndagowe mbebasha nzomubona gutya ndamusaba imbabazi icara bimwe ahora akora bikore ndagowe kamani icana rero ndagowe ndabuze iyo ndagikwigwa aho mwanya n'umwanya arabazi yondi yatse bana banje je numva umutima uri kurancira urubanza bera nagira ndagusabe nyamba warabonye aho rafika aba unjani wiwe ndamusaba imbabazi uzobukoze kuko numva muri jewe amahoro vyanse notuma mbona mbaye mu buzima bubi muga rafiki yarambabariye wabukoze pe Yeje hono vyigonka gute je kuko wakana imbere y'amaso ya rafiki we ivyo wamukora imbere y'amaso yanje aranzi neza ko nzi ingene yo wamufata ese iyo tumubimpisha no kujanye kandi atakibazo na kimwe gihari nzohita mvuga ngo oya mbabarira nta kigongwe ndaguha oya mbabarira mwana ahubwo nzijana jenyene ngenda musabe kigongwe ambabarira mbabarire hama nawe uzomuhiga ngo yananje nigwe nkamuronda nkamubona hamugenda ukimusaba je sinzokujana mbabarira shahu uzonjana haba nukuri bera sibuka ko ari je nakubyayisha erega mbabaye nawe ububabaye ndagusabye imbabazi nukuri n'abasi ndende kugupfukamira nawe cagiye nanje mbabaye kutabubabaye nawe basi ndemeye ko ibikorwa nakoze basi biriko biramurikira ariko nshaka kwiruhura mu mutima wanjye ndakwinginze nukuri ega kurya rafiki yakubona agasimba umutima nuba akubonye yo gusimba nta kamaro ko kumwicira ubuzima hanura mushikawa mbabari ikosa nararikoze ndaryemera nukuri none hagere ko nshaka kwihana mu nyankire bera nukuri ndakwinginze none mama ikibazo uriko uramusaba azokujane ahantu yabonye rafiki ariko muri we je numva ko hari ikintu yiyagiriza nawe nyene none impamvu niye niyo tuma atakujana ibi byaba byarabaye mugabo mu nyuma umuntu aremera ko yakoze ikosa hama agasaba imbabazi basi nambwire basi agace yamubonye muje ngende kumwironderera je ndumva ivyo ko atari ngorane kuba umuntu wo mujana ahantu wabonye umuntu ibintu bisanzwe hama umuntu agasaba imbabazi iki byabaye byarabaye sindavyumva aho je urazi ko ubuce bw'ina tabwonzi sinzi ngo ahitwa uko ngo hanahiya na hari yahitwa kuraza je ndakujana aho namubonye muga uzogende wicishije bugufi ko wicishije bugufi imbere yanje je naho nogenda ndavura ico nzoba nkeneye n'imbabazi gusa sawa nubushatse uze tugende ubunyene jaho yinjiranye narahabonye sawa wowe kunyemereye ahubwo ubunyene bana banje muze mumperekeze gende fukama imbere ya rafiki ambabarire je numve ku mutima wanje woruhuka none bera twashitse aho ni kwa rafiki budodore winjiye ni wiwe canke naho bamuhaye naho wongeye imana iratabara naho bamutoyeho budodo
Mwibuke ko nariya mwaba hari wi. nawe geza kugira amajambo menshi twavuze Ahubwo usanze burya muri Tamara ba. Gafite n'ihame. Nubona wo muduhamagara arabahamagara nukuri naje nazo noneho gusaba imbabazi mwana wanje mbabarira mwana mbabarira nukuri ndakwinginze mbabarira ibyabaye nagukoreye byose mwana wanje mbabarira renga ibyo nagukoreye byose ndasabye imbabazi nukuri mbabarira nukuri wihangane mwana wanje umbabarire nukuri aha nico kinzanye narabuze amahoro iyo nari ndi hose nta mahoro nigeze ndonka nukuri mbabarira mwana wanje nukuri mbabarira ibyo nagukoreye byose nukuri ibagira mwana ibagira nukuri nzogukoza mama Luna ukuri jewe iyo nagiye narabuze amahoro burya hahandi wadusiga baratwirukanye ubu twari tumaze iminsi n'iyindi twirirwa mw'ibarabara burya niho twaronka umuntu aradutora amaze kudutora bera niwe yakubonye acavuga ngo uricariho jewe ivyo nagukoreye nari nzi yuko utakiriho n'ukuri mama tekana wimba amahoro wambabariye none wambabariye byakoze byose nta na kimwe cyambwiye ariko nari nihanganye kuko nari sanzwe nihanganye mugabo aho byose nagumye ndagusengera urakoze mama mu buzima twabanye naragutahura kandi nagutahura cyane mbabarire mwana ni na mpamvu ikibi cyose wankoreye ntukikwishura ariko kubw'umutima mfise ntabwo ufise oya ntibikwiye yuko uhagarara ngo nanjye mpagarare nukuri nakoze ibibi byinshi yo mama ndabyanze mbabarira mama tekana mbabarira nukuri tekana wimba amahoro urakoze haguruka wimba amahoro umutekano Iri dushinyere zibiri hamwe tuganire gatoya mama byagenze gute kuvuga ukuntu byagenze nyuma ya hahandi wowe ugiye byarakurikiranye
Burya sinari nzi yuko so wafise ideni muri banki kandi iryo deni nabonye nawe wari warasinye gusa urumva wari ukiri mutoya. Rero papa wawe yapfuye atarishe baca baraza batwirukana muri ya nzu ubuzima nabayemwo mwana bari guteye ubwoba n'ukuri. Raba n'ibirato nsigaye nambara ibi nabitoye mw'ibarabara asha izuba rinyishe ntambuka nkumva ndiko ndasha mu birere sinzi ukuntu ndabibonye mw'ibarabara ndatora ndamba aho ubuzima nari nsigaye mbayemwo sije mbonye ndakubonye n'ukuri nabonye yuko ibyo nagukoreye ari byo byariko birankurikira ibyo nagwaniye ngwana hajya hose wabona ndakugira kurya nashaka utuvireho kugira ngo abarya abana banje abari bo bazotorana ibyaso. Ama nabona bw'iki kintu ujya bavuze ngo agateka katazwe n'Imana iganirwa n'umuntu. Birashika ugasanga waramfashe nabi birenze urugero kubera ko mama wanje yapfuye mfise imyaka 3 papa aca mfise imyaka 8 kandi bisigura ko ari je nyine nari umwana ajya mu rugo kandi akaba yapfuye akuzanye kandi uzananye n'abaje batoya banje ko biri kose kungene twabanye kungene mwafata ntabwo byaba ibintu bishimishije cyane ibikorwa nakora kandi hari abana b'abakobwa mu rugo ntabwo byaba ibikorwa byiza cyane kandi imbere y'uwo nta gaciro nari mfise anje biriko birankurikira ariko nagomba mubwira hajya iyo ukora ikintu ubanza wiyumvire eske ninagikora imbere yaho bizogenda gute. Mama je narihanganye nyangana ibihe birebire cyane kandi ukungene mwamfata narihanganye inshuro nyinshi cyane mukabagira aho numva umutima utunduye kubyo niyumvira ko noguma ngamugora. Sinavuga ngo ni ibintu bya papa, sinavuga ngo ni ubutunzi bwa papa, ariko nahari ubuzima bw'iwanje arabibona cyane. Ariko muri byose ndashima Imana kuko kuba yarankuye aho narindi aho nari mwiyarara cyantugwa n'umwana w'umugeme. Mama umwana w'umugeme yambereye igitangaza cyane. Umwana w'umugeme yambereye inyishu ibibazo by'iwanje. We nutekano ubu ntacyo muzoca ko mwagize Imana mukambona, ko mwagize bakwe mukambona, ndibaza nta ngorane zihari. Gusa kimwe ndabizeza nuko atakibazo muzogera ndenga aho se nahi wanje, ndibaza ko atangorane n'imwe ihari, tuzobana neza uko byari biri. Ariko nizere nza yuko hageze umutima ugenda uhinduka bukebuke. Mwana nanje narabibonye ibyo nagize. Mama gukora ikibi ntacyo bimaze. Yego nukuri abarundi barayavutse baraguciye ngo ucira mukase rugahitana nyoko.